umugore atashobora kuza babikora bazuva navyo andongorera iruhande y'amazi abasuma. Kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. ubwa icyo bikora cyose turumva ko ijambo ry'Imana rigomba kutubwira ingene ukwiye gusenga. Vyukushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri no musi mushasha Imana ikwere. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye, mwese muriko muracumviriza. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Teme yacu y'uno munsi tugomba turabe turi mu ca gitabo c'Ivyahishuro Yohana, nuko Satani atakaza ikibanza. Ego atakaza ikibanza, kandi Satani agigorogota yaratakaje ubushobozi kiyagihe Yesu Kristo yamutsindira ku musaraba. Ubu naho azotakaza ikibanza ciwe yahora yigira. Reka dusome mu gice ca 11, dusome ku murongo wa 15, turasoma tugeze ku murongo wa 19. Avuga gute? Umumarayika w'indwi avuza inzamba mwijuru hakurikira amajwi arenga, ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo wiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Amen. 16. Bakuru 24 bose bicaye kuri za ntebe zabo imbere y'Imana bikubita hasi bubamye basenga Imana bati, turagushimye Mwami Imana ushobora byose, uriho kandi wamyeho, kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima. Amen. Ku murongo wa 18, kandi amahanga araraka, uburake bwabo buraza, igihe cyo gucirwa kwa amateka abapfuye kirashika, nico kugererwamwo abasavyi biwe, nibo bavugishwa nawe, no kugerera abera n'abubaha izina ryawe, aboroshe n'abahambaye, nico guhonerezamwo abahonya isi. Urusengero rw'Imana rwo mwijuru rurugurugwa, mu rusengero rwayo habonekamwo isanduku y'isezerano ryayo, hakurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye. Imana nishimwe cyane. Satani twaravuze yuko ubu ari mu kirere, n'umwami w'ikirere, ntihaganziriza. Noneho turumva ko ya nzamba, twarumvise ko agiye haravuzwa inzamba, noneho agiye kuvuzwa inzamba y'indwi. Inzamba y'indwi imaze kuvuzwa, umumarayika yivugije mwijuru akurikira amajwi arenga. Ayo majwi arenga aravuga ati ubwami bw'isi. Haleluya. Ahandi Satani yahora aza akagomba kudutera ubwoba ko ariho haganje, buhindutse ubw'umwami wacu. Haleluya. N'ubwa Kristo wiwe. Amen. Kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Bwa bwami handi Satani yahora yitira kumenga nahi wiwe, ubu ni Kristo. Naho umwami Imana arahashikiriye, agomba kuhakoresha ibyo agomba byose. Hanyuma kandi hariya mwijuru ikiciye kiba nikihe? Bakuru 24 bicaye ku ntebe zabo imbere y'Imana bikubita hasi bubamye basenga Imana. Haleluya. Bari kubita bubamye basenga Imana mwijuru. Twumvise mwisi byariko birahaba ko bari bahejeje kunezerwa yuko bishe
bamwe bashingira intahe, bashinze intahe imyaka 3 n'igice, hanyuma noneho barishwe na ca gikoko kivuye ikuzimu. Noneho maze kwicwa na ca gikoko, inyuma y'iminsi 3 n'igice barahaguruka mwemu ubugingo bubinjiramwo, barahaguruka bumva ijwi babwira ngo nibaduge. Baraduga ngo isi iratigita. Isi maze gutigita ngo hapfa aba 7,000. Kimwe cy'igisagara, kimwe cya 10 cy'igisagara nco nyene kirasenyuka hapfa 7,000. Hanyuma abarokotse bategwa n'ubwoba, bahimbaza Imana nishimwe cyane. Ubu naho dusubiye hariya mwijuru, abantu ziyo baduze, noneho mwijuru naho umumarayika aravuza avugije humvikana ijwi riti ubwami bw'isi bihindutse ubw'umwami wacu. Haleluya. N'ubwa Kristo wiwe, Kristo yabambwe akazuka, kandi buzohora buhangamye ibihe bitazoshira. Babakuru 24 bicaye kuri za ntebe yikubita hasi bubamye, basenga Imana, baravuga bati turagushimye Imana, mwami Imana ushobora byose. Haleluya. Turagushimye mwami Imana ushobora byose, naje kunanira, uriho kandi wamyeho. Ni Imana yacu yamyeho kandi iriho, kuko wahabiriye ububasha bwawe buhambaye, akima. Yesu azoba yimye nk'umwami noneho ku mugaragaro, azoba yimye nk'umwami nk'umugaragaro, kandi amahanga araraka uburake bwawe buraziriringa. Igihe cyo gucikwa ko amateka abapfuye kirashika. Abantu bapfuye bacigwa ko amateka, babandi bazoguma bariyo barapfuye. Natwe abizera Yesu Kristo twazutse, turi kumwe na Yesu Kristo, turiko turageregwa imyaka 3 n'igice, tugeregwa yindi myaka 3, hanyuma twinjire mu bukwe. Hama Yesu Kristo azoba yimye nk'umwami aganze. Hanyuma muri ico gihe inyuma yaho abapfuye bazoba bagomba gucigwa ko amateka, kizoba kigomba gishike. Nico kugereramwo abasavyi biwe, n'abasavyi bizeye nabo bageregwe, niho bavugishwa nawe no kugerera abera n'abubaha izina giwe, aboroshe n'abahambaye. Nico guhonerezamwo abahonya isi. Abantu bazoba bagomba guhonya isi bazohonerezwamwo, kandi ngo mu rusengero rw'Imana rwo mwijuru rurugurugwa. Urwo rusengero habonekamwo isanduku y'isezerano. Haleluya. Isanduku y'isezerano yarimwo byabishinga ntahe, yarimwo ya nkoni ya Mose, akurikira imiravyo n'amajwi n'imituragaro no gutigita kw'isi n'urubura ruhambaye bakoroka. Kuko umwami wacu aroye ku ngoma bigaragara, akuye ububasha bwa wa mwa Satani yahora agenda agomba kutwereka ko ahambaye, agomba kutwereka ko akomeye, agomba kutwereka ko ari kibirengeye. Noneho azoshigwa hasi, hanyuma noneho umwami wacu abari waganza. Baba ntuze babakuru bikubite hasi imbere yiwe, bavuge bati turagushimye mwami Imana ushobora byose, uriho kandi wamyeho, kuko
wabiriye ububasha bwawe buhambaye, wabiriye ububasha bwawe buhambaye, akima nk'umwami ashobora byose, umwami aganza byose, umwami arekuriwe byose, atana kimwe kandi aganze nk'umwami. Imana nishimwe cyane. Ngaya majambo ya Burakeye. Mbega wewe nawe uzokwimana na Kristo canke nawe mubazotetegwa nawe uzoburimo, mubazomaramara nawe uzoburimo, nuwo abazohonya nawe uzoba urimo, bazotererwa mu kiyaga caka umuriro, aho abantu bazokwama bababazwa ibihe byose. None rero aha turumva ko azobatakaje ikibanza ciwe yahora bamwo, azoba gitakaje. Noneho Satani handi yahora yita ko ari umwami w'isi, noneho umwami w'abami yarasanzwe ayiganza, noneho igaruke abigaragaze ku mugaragaro, aho n'isi yayihaye umwana w'umuntu kwaba ari wayiganza, ariko Satani araza arabimunyaga. Noneho uwigize umuntu kandi ari Imana azoza ari nka Adamu wa kabiri, aje kunesha Satani, hanyuma aganze imyaka 1000, ingoma yiwe ngo ntizokwigera ihangura. Mwese mwariko murumviriza kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Nibaza ko muriko murahezegirwa na kino gitabo ciza cy'Ibyahishuriwe Yohana. Ibi turiko turavuga ni ibintu bizoza, turindiriye umunsi umwe ko tuzobibona. Mwese mwariko murumviriza kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibaha umugisha.